icyubahiro. Umwongere duhereze Yesu icyubahiro kubwa kino gitondo yaduhaye, tumukomera amashyi. Numva umutima wanje wuzuye amashimwe cyane, nshima Imana impaye kano karyo. Buri gihe cyose y'Imana indongeje akaryo ko kuvuga ijambo ry'Imana, mbona numva ko ari umunezero, mbona numva ko nkwiye kugaragaza icyo nahisemwo kandi nkacizera. Bamaze kuvuga izina ryanje, nitwa Dieudonné Uwimana, ndi umwe mu bakozi b'ishengero hano. Uyu munsi mfise ijambo rimaze iminsi ririko rirafasha umutima wanje. Hari igihe umuntu ashobora kwiga ijambo ry'Imana rikaguma rimubera rishasha, mbere uko agiyumviriye ukamenga ntabwo yigeze kurisoma canke ntabwo yigeze kuryumva. Ariko bivanye n'ukuntu mpemu yera ari watanga ihishurirwa, usanga ibintu bimeze neza. Ndashima Imana kandi ko ishengero ryacu ryubakiye ukwizera guhagaze ku ijambo ry'Imana. Bantu b'Imana, turi mu bihe bigoye. Nagira ndakubwire ko ibitangaza n'ibimenyetso bizohagarara, ariko ijambo ry'Imana rizokwamaho. Kandi uwabitse ijambo ry'Imana, uwo n'umuhigwe. Nta kintu na kimwe gishobora cokozwe, yaba n'umuvugishwa rurangiranwa, uwo muzi ko ari rurangiranwa, cyo mukanga mu gihe ukwizera kwiwe canke fondasiyo yiwe ihagaze ku ijambo ry'Imana. Vyose abona ko ari bishasha kuri we. Uyu munsi mfise ijambo ngomba tuvugane, ijambo rivuga riti Yesu aduhe izina rishasha. Haleluya, haleluya. Yesu aduhe izina rishasha. Nacho bitwaye ibyo bakwita byose, nacho bitwaye ingene wifata, ariko urakeneye izina rishasha. Yesu aduhe izina rishasha muri bino bihe bigoye, bino bihe by'isubira nyuma. Yesu aduhe izina rishasha, aho bakubona bakubone ko Yesu yaguhaye izina rishasha. Mbarizo umuntu ari hafi yawe, mbega Yesu ari guhe cyangwa areki? Reka turabe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itanguriro 32. Duhamagare Mutama Isahaki aza dusomera n'amajambo ari ku mutima. 32 ahere ku murongo wa 22 ageze ku murongo wa 27. Itanguriro 32, 22, 27 avuga ngo avyuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bompi, incoreke ziwe zose n'abana biwe uko ari 11, ajabuka icyambu cha Yaboki, arabajana abajabutsa uwo mugezi, ajabutsa nivyo yarafise vyose. Maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana, bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye, akora ku ngingo zifatanya ifyinga n'itako rya Yakobo. Imerero ry'itako giwe rirahinyagara, bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati
ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati sinkurekura utampezagiye. Nawe aramubaza ati witwa nde? Ati ndi Yakobo. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro. N'iri jambo shobora kuba narigeze kurivuga, ariko hari ukundi Imana imaze iminsi iriko iranyigisha kuri uyu mugabo yitwa Yakobo. Uyu mugabo yitwa Yakobo yarafise mwene wabo yitwa Esau. Esau niwe yari mukuru, ariko kandi Yakobo niwe yari muto, ariko kandi bombi bari bavutse ku mudamu umwe cyangwa no ku mugabo umwe, bose bari basangiye abavyeyi. Bantu b'Imana, Imana igomba kuguha izina, ikintu cya mbere ibanza iguha agataka. Ntushobora kuba uri umuntu ukomeye udafise agataka. Ntushobora kuba uri umuntu ukomeye udafise izina. Nimba abantu bose mubona bitwa bagwisatunga, icya mbere baza kubaka bubaka izina. Kandi iyo umuntu yubatse izina aba amaze gufata akarere. Imana iriko ihamagara Aburahamu imukura mu nzu ya se na nyina. Yavuga ati Aburahamu, va mu nzu ya so na nyoko unkurikire nkwereke iyo ukwiye kuja. Zokugira ubwoko bukomeye, zokugira ihanga rikomeye, zoguha izina, mbere izina ryawe zorigira rurangiranwa. Aho Aburahamu atacarize kubaza muhira, atabwiye umuvyeyi ati none saturira, ariko Imana iramubwira ati sohoka. Zokugwiza, zoguha uruvyaro rungana n'umusenyi. Aburahamu yavyitegereza akabona umenga ntibishobora gukunda. Bantu b'Imana, hari umugisha w'abantu bumvira Imana, hari umuhezagiro w'abantu bemeye gukurikira umuhamagaro. Hari umugisha w'abantu bemeye gukurikira Imana. Iyo umuntu yumviye Imana, Imana iramugabira, Imana iramuha izina. Hari ibintu kenshi dukunda kwigirisha ugasanga turiko turiruka inyuma y'ibintu. Oya, nagenda kubwire, iyo umuntu yumviye Imana, ibintu si wabirondera, ibintu nivyo bimurondera. Hari bihe twabayemwo abatama ukababona, ukazobona umutama uri kuramuriganira, mutama ndakugurira ikoti, nyemera ndakwambike. Hari ahantu kera umuntu yashobora kuja kuvuga ubutumwa, abantu bakamuniganira ngo nyemera ngo aze kurya iwanje, ngo nyemera aze kuryama iwanje. Iyo umuntu yumviye Imana, ibintu si wabirondera, ibintu nivyo bimurondera. Haleluya, haleluya. Nta muntu atokwifuza kuguhezagira mu gihe izina ryawe rimaze guhinduka. Aburahamu aba muri uwo mugisha, ariko kandi Imana yari mufise ku mugambi. Aburahamu akurikira Imana atabona icyerekezo, atabona iyo ariko araja. Imana iramubwira ati ngwino ndagutware, ndakujana utazi, ariko je ndahazi. Iyo ndiko ndagutwara, we zokugira umuntu akomeye, zokugwiza, zokugira rurangiranwa, mbere bazoguhezagira. Kubwabo nabo bazohezagirwa, ariko kandi n'abazokuvuma nabo zobavuma. Iryo ryari isezerano. Imana iduhindurira izina. Sinzi izina bakwita. Mbega muri iyi minsi y'iherezo bariko bakwita nde? Nubona ko turi ngano muri kino kigo, hano umuntu wese twese tuhita izina rimwe.
tuje gusenga, nje gusenga mu Kigobe kwandi kwa Johnson. Iryo ni izina yubatse, kandi iryo myaka na mirere nirizopfa riheze. Naho tuzobaho naho tutazobaho, abuzukuru bacu bazovuga tugiye gusenga kwandi kwa Johnson. Iryo ni izina yubatse. Esau yari umuntu yavutse nk'abandi. Yakobo nawe nyene yari umuntu yavutse nk'abandi, ariko nyina kibatwaye inda. Nyina yagiye imbere y'Imana. Imana iramubwira ati wewe utwaye amahanga abiri, kandi mukuru azoshumbira mutoya. Ivyo nyina aravyumva, kandi ko Imana yavugana nawe Isaka si yarari navyo yarazi, vyumvise umudamu. Rero hageze se amaze gusaza, acabwira Esau, kuko Esau niwe yari mukuru, kandi mu miryango cyangwa mu migenzo y'abana b'Abisirayeli niwe ashobora guhezagira umuntu mukuru, niwe ashobora guhezagira umuntu mutoya. Ubona mukuru ngaho, acabwira Esau ati ndakwinginze, je ndabona sigaje iminsi mikeya nkipfira, ndakwingize ndonderera akaboga ugateke neza kurya ndagakunda, ukareke kicumbe, hanyuma ukanzanira je mutama ndakage, hamace ndakuraga umuhezagiro. Ivyo Esau aravyumva. Esau arirukanga, nyina nawe aca baravyumva, acagenda kwa Yakobo aramubwira ati urazishana makuru, je numvise so ivyo ariko arayagira mukuru wawe, yamubwiye ngo amuzanira akaboga, hanyuma mu nyuma cyamuhezagira, ndakwinginze rondera ko kaboga ugenda guha uyo muhezagira. Yakobo aravuga ati noba nkosibara none kwijwi ryaje ari Yakobo vyogenda gute ngiye kwa data akamenya. Nyina aramubwira ati genda, maraso yico cyaha arambako jewe ndakabibazo je nk'umuvyeyi. Nyina aho yarafise ico yavuganye n'Imana. Bano b'Imana maze iminsi ndiko ndiga ijambo rivuga ati tebana n'abantu bavuganye n'Imana. Mbega we muri iminsi uri kutebana n'abandi? Haleluya. Uri kutebana n'abandi mu marigara yawe, utebana n'abandi inkuru zawe, uri kuzitebana n'abandi. Uri ku WhatsApp, yo biracitse, yo baramufashe, yo barayifashe, yo barayifashe. Ariko tebana n'abantu bavuganye n'Imana kugira ngo igihe nicashika baze bakubwira amabanga. Esau yiruka guhiga, nyina nawe yiruka kubwira umuhungu. None nanje ndababaza kabazo maze imisi ndiko ndibaza, none nyina yaragize nabi guhezagira Yakobo? Jakuganja nyina niyagize nabi, kuko nyina yarafise isezerano, kandi ni lazima yari gushitsa intumbero y'Imana. Yakobo rero nyina camubwira ati baga uruhene ngaho sha, uruhene rufise ubwoya, ararumwambika. Ashe umuhungu w'abantu ashikira mutama na za nyama, aramuhereza mutama, arakubita, aramesa, ahejeje kumesa avuga ati mwana wanje wangiriye neza, wanzaniye akaboga keza, aka ni kamwe nyene nawe urankunda nkiri umusore nkibasha kugahekenya, wagize neza. Haca afata umuhezagiro wose aramurunda, aramubwira ati yewe nta uzokuvuma, nta uzokugira nabi. Arabimuhereza, aheje kwimuhereza ati ame. Umuhungu nawe aca arisohokera arigiye. Nyakununga nawe araje nuwagagembaye nawe isorori, papa erega vya bindi wantumye
nabishikanye. Yo mwana wanje, yo mwana uyavuye nga ninde usanga ari Yakobo cyandi Esau. Yo mwana wanje, ndabonye ibara namuhezagiye, nahejeje kumumuhezagiro, nahejeje kubimuha. Data n'akantu usigaranye nana gatoya, tumufata basukumbagaze ko utumuraba akantu basumbwira. Ekaye mwana, namuhaye byose. Esau ngo riraniga. Turi kw'ijambo rivuga ati guhindurirwa izina. Bantu b'Imana, Esau we yari afise ibintu bidahera. Ndashaka kunyumva ahantu neza. Ubukuru nibuhera, naho mutoya yotunga agatunganirwa gute, aguma ari munsi ya mukuru. Hari abantu kino gihe badafise imfura zabo, ariko usanga bahamagurwa amazina y'imfura zabo. Uyu Esau kwitwa mukuru si kibazo. Yakobo nawe yarafise ibintu ashobora gutanga akaronka ubwo bukuru. Ni nako vyagenze muri cya gihe. Haleluya, 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 haleluya. Esau n'abantu bashobora gutakaza ikikuru kuri bo, ariko gusa baronke utuntu tw'umunsi umwe. Ivyo arashobora kubitakaza. Arashobora gutakaza ubukuru bwiwe kugira ngo aronke icyo ararira. Ariko ba Yakobo n'umuntu ashobora kwemera agatanga ibihera kugira ngo aronke ubwo bukuru n'ubutegetsi. Haleluya. Bibiri iratubwira neza, uyu Yakobo amaze guhezagirwa, nyine yaciye amubwira ijambo, nabonye mwene nyoko afite ishavu rirerire, ayo gupfata, yo kuvunagura, yo kuzingazinga. Yakobo ngo avyumve, aca kuri igikuku, ariruka mbaka no kwa Labani. Niho rero twasomye rya jambo. Aya majambo amaze iminsi ariko arafasha umutima wanje. Bantu b'Imana, turi mu bihe bigoye. Turi mu bihe abantu batazi ibyo barimo. Abantu hako botebera imbere y'Imana, wotuma umenga botebera mu kabari, wotuma umenga botebera ahantu badandaza fangasi. Ugasanga umuntu akarawuri gapima gutyo umenga ni bwa bundi banywesha kanyanga. Ugasanga akarawuri ashobora kukamara ko amasata kuri fangasi. Tebana na Yesu, zosa na Yesu. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Hari umuririmbyi yaririmbye indirimbo ikomeye rw'ivy'Imana bijya barambije, abarambiwe batashe. Nimba ugomba ivy'Imana, tebana nayo, uzobona ubwiza bw'Imana. Haleluya, haleluya. Yakobo ngo igihe kiraba kirekire, arakubitika, aravuga ati jewe sinoguma nitwa Yakobo, sinoguma ninyegeje. Ngo afata umugore n'abana n'icorekezi iwe, buri kintu cyose atunze, aravuga ati jewe ngomba ndabajabukane umugezi witwa Yaboki. Ngo arabajabutsa. Bantu b'Imana, nagira ndababwira, iyo ageze kugwanirira izina, birasaba ko twiyambura. Birasaba ko twiyambura ibintu byose biremerewe. Birasaba ko twikura ku muryango. Birasaba ko tuja kure. Birasaba ko twegera Imana. Birasaba ko tuba hafi imbere y'Imana kugira ngo tubakire izina. Iri zina uragitondera. Abarizi turarizi. Yakobo ngo arabajabutsa, asigaraho. Ngo akiyasigara, abona umugabo ariko aragendagenda, avuga ati nitegereje uno rugabo, mbona rudasa n'ubwo muri no ntara. Ngo aramusimbirako, baranigagurana, umwe agatwara yundi agatwara ariya, ngo kugeza aho umufata ku nyonga y'urutako gitako. Avuga ati ndakura, uri singurekura, ndakura, nubera ko umutwezi utambitse, nubera ko bukeye. Aravuga ati sindakurekura,
sindakurekura utamezagiye, sindakurekura utamezagiye. Witwa nde? Nitwa Yakobo Gisuma, niko abantu babizi. Nukitwe Yakobo ariko wiswe Israeli. Sifa kwa Mungu, haleluya. Yakomerezagiye. Nacho bitwaye abantu nibambona ngenda cumbagira Kazimadiya amaze kumpindurira izina. Nacho bitwaye nibabona ngenda gusa izina ryanjye ryahindutse. Mukristo w'ijana n'umunani avuga ati jenda umukristo zokoma ndiwe mu bintu byose gushika gupfa, ngo mbere naho notegwa n'amarushwa nkaja mu ndambara. Ico je naco bimbwiye zoguma gusa ndiwe, haleluya. Navyo binaco bimbwiye kuronka uruvyaro kutaruronka, je naco bimbwiye zoguma ndi umukristo. Yakobo ngo arahindurirwa izina. Yakobo akitwa Yakobo nta muhezagiro yari afise, naho se yari yaramuhezagiye. Yakobo babona kumenga n'umuntu w'umuhemu, n'umuntu w'umugambanyi. Bantu b'Imana, dusaba Imana iduhindurira amazina, iduhindurira amazina. Hari umugabo umwe yarakubititse, acagenda asaba ijambo ku mwami. Aravuga ati mwami, ndakwinginze unyemerere mbe umuntu wo kukugendanira. Igihe cyose ugomba guhaguruka nja mu gutwi kwawe ndagukomba, nje mu gutwi kwawe ndagukomba. Mwami yumva umengana ibintu bitoye, mugomba guhaguruka acuza mu gutwi kwanje, ntacyo bitwaye. Ati sawa ndakwemera urazoraza. Umugabo kwera arabikora. Uko umwami agomba haguruke agaca agenda mu gutwi kiwe. Umwami ntareki namubwiye. Umwami agahaguruka akavuga ijambo agaca yitaye. Haciye iminsi 2-3 abantu umugabo arikomeza ku rwego ruteye ubwoba, kugera abantu baca bamutinya bakavuga ati uyu ivyo umwami avuga ni wabimubwira. Havuga ati je ndakomeye, jewe ndakomeye. Nimora mubona niyo umwami agomba guhaguruka ko ari je ndamubwira ivyo avuga, je rero ndakomeye. Muranyitwara ko bukebuke zova ndabareka. Abafise amadosiye bakazana amadosiye, nguratuvugira ku mwami. Abakeneye ko bashikana ku mwami nguratuvugira byose amafaranga. Umugabo arikomeza ku rwego rwo hejuru uteye ubwoba. Umwami yumva amakuru aramubwira ati wewe wakagabo, ivyo bintu ndiko ndumva nibiki? Wowe umugenda uvuga kubwira abantu ngo jeje mvuga byose ngo ni ubimbwira. Mugabo aramuraba umwami ngo nawe uranwe Yesu, bariko nogendana nawe ngo nkabura ubwenge. Manda yawe igomba ihere, none ntubakiye mu izina ryawe, ahandi no kubakira ni hehe? Ndabingize muze twubakire mu izina rya Yesu, tuzokomera. Tubakire ku izina rya Yesu, abari ryo tudugirako, murabe ko tutabagakomeye. Haleluya. Umugabo arikomeza biteye ubwoba, ariko aravuga ati je sino bikijuju, negezwa kubakira ku izina ryawe. Bantu b'Imana, tubakiye ku izina rya Yesu, izina ryacu rizohinduka. Hari abantu bazi kwikomeza. Burya nubona iPhone nawe yo bimara amasaha 2 umucanwa, we tukakubonera gusa ugenda na iPhone. iPhone nayo imara amasaha 2 tukabona gusa isina ni macho 3. Nitwitaho menga imara amasaha 2 tuvuga tujya muntu n'igitangaza. Bantu b'Imana, Imana irakeneye kwiduhindurira amazina. Abantu benshi amazina yabo bariko barayacyafuza kubera akamanyu k'umutima. Abantu benshi bariko baripfayanga kubera umuntu waho w'ivyisi. Abantu benshi ntibariko banezererwa ibihe barimwo kubera umuntu waho w'ivyisi. Ariko ndakeneye umunsi Yesu aduhindurira izina. Mbega hubaye bakwitande. Hari abantu tuzi nibasambana, nibanywa inzoga, ariko abo bagendana tukibakubonana nawe tugushira mu gitigiri cy'abandi.
tukikubonana utebana n'abantu bateba mu kabare hewe nagira ndakubwire ko aho hanze batuzi, aho hanze baratuzi. Aho masengesho ryari nababwiye, ari ahantu nagiye kuganduka iyo mu Kanyosha, araciye iminsi cyamura n'umuntu nga muri Taba generation yanje, ego pastor ngwena kujango ko pastor kwa Johnson kambia kini chanuva kajambia kajambo kane ubwo ngo rakini nilikonaga fasi ngo nilikonaga mu Kanyosha, ngo nilikuwa niko na guchunga ngo nione kama udapana gutabana ngo rukuwa ngo nikanura jipania maji tatanga tureka ndavuga ati mu Kanyosha ambwiye ivyo bintu cyane ibuka umunsi twa naraho hantu bantu b'Imana mwiyubare izina rya Yesu, ntukaryonone kuvy'ubusabusa, ntukaryonone kujyaza umunsi umwe. Hagarara ushikame ushinga imizi muri we azogukomeza. Esau arababara, aya majambo mazimisi ariko arafusha umutima wanje bantu b'Imana. Esau yemera gutakaza ibintu vyiwe kubera indya. Umuntu ashobora gusambana kubera iPhone, umuntu ashobora gusambana kubera ngo aronga amanota meza, ngo mwarimu yambwiye ngo ntabikoze ngo arantema. We mureka gutemera imwe kabiri gatatu azoba ariko agufata nka kugigikere, ushobora kugikubita umugere hariya ugasanga umunsi umwe cyisi bwijemo gatatu. Ariko wewe ugumana izina ryawe, uvuga ati nina cyafuza iri zina nzoba cyafuje onizeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Iri zina abantu b'Imana birasaba ko turyubaka, iri zina birasaba ko turiteramira, iri zina birasaba ko turiba hafi, iri zina birasaba ko tugegera, iri zina birasaba ko no kuripfukamira, ko turipfukamira. Paulo atitwa Sauli bamubona nk'umwicanyi, ariko amaze guhindura izina aravuga ati ngo sije nkiriho, ni Kristo ari muri jewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbega we muri Misiri kugendana n'abandi, igara zawe zimeze gute? Mwanya wawe munini umarana n'abandi. Bantu b'Imana, hari abantu b'Abanyarwanda bakinye sinema yitwa Ntare y'Ingore, kandi uyo muntu usanga atari n'intare, ariko kubera izina yiyise n'abamubona mu quartier bamubona nk'intare. Hari igihe umuntu ashobora kwitwara mu bintu ugasanga biriko bimwononera izina. Raba abantu uriko uragendana nawe, ndagomba iki gitondo kitubere igitondo ciza. Yesu aduha izina rishasha. Abivuga abibwira Yohana ngo ati kuri wewe nzokwandika ku izina risha. Haleluya, 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 haleluya. Birashoboka iryo zina najya uramenya vyo kubera akaryo keza ukaryakira. Yohana 1:12 avuga ati ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo batavyawe n'umubiri cyangwa no kwifuza k'umugore, ariko bavyawe n'ubushobozi na Mpwemu Yera. Urakeneye kuvuka ubwa kabiri, urakeneye ko wakira iryo zina, urakeneye kuryizera. Iryo zina ni waryizera nirishobora kugutetereza. Iryo zina bagize bose nta n'umusi n'umwe, nta n'amakuru ndumva bavuga ati ngo jewe ngo ndagowe ngo kuva nakiriye Yesu ngo ibintu vyaciye biba nabi. Ariko iri zina navuze ati tubakiye muri iryo rirashobora kudukomeza. Haguruka dusenga Imana. Nacho bitwaye ico bokwita cyose, ariko igikomeye vuga ati ndakeneye guhinduka izina, ndakeneye ko Imana impindurira izina. Yakobo cyitwa Yakobo na mahoro yari afise,
n'abamubona bose bamubona ko ari umuntu w'umugambanyi. Ariko kandi yaravuga ati icyo nkeneye, ndakeneye ko niyambura Yakobo nkitwa Isirayeli. Iyambure kwitwa umunyabyaha, batume bakwita umurokore wo kwa Johnson, batume bakwita umukristo wo kwa kanaka, batume bakwita umukristo wo kwa Yesu. Iyambure ubwo bupagani, iyambure uko gupaganika gose, iyambure izo ngeso mbi. Naco bitwaye abo kubona waziyambuye. Yakobo abantu baramwitegereje bati none kuri kurahinyagara, twakonye utari kurahinyagara. Ati naco bitwaye, igikomeye gusa nuko nahinduriwe izina. Sicyitwa Yakobo, nitwa Isirayeli, nitwa umurokore, nitwa umukizwa, nitwa umuntu ndiko ndaja mwijuru, nitwa umuntu ndiko ndarengana. Iwacu ni mwijuru, naho nohura n'imibabaro ikomeye. Ivyo naco bimbwira igikomeye, zina ryanje yarihinduye. Urashaka ko Yesu aguhindurira izina? Ngwino mubwire, ati naragerageje kwiyambura ingeso mbi, naragerageje kwiyambura ububeshi, naragerageje kwiyambura ingeso mbi, ariko vyaranse. Ndakeneye kuzinyambura umizina rishasha. Mpindurira izina ryanje, urikure mu gitabo c'amahonero, urishire mu gitabo c'ubugingo. Haleluya. Twama n'imisi yose, Yesu ndakugomba. Ndaguhaye kaze mu izina rya Yesu. Mahirwe nitwa kumana. Twama n'imisi yose, Yesu. Mubwira ati Yesu ushobora kuba naracafuze izina ryanje, ariko si ryanje nacafuje, nacafuje iryawe. Ngwino mubwire Yesu, mubwira ati ngomereza izina ryanje, mpindurira izina ryanje. Ndakeneye kwitwa umwana w'Imana. Yesu ndakugomba. Ngwino mubwire Yesu. Yesu nazahinda baza gutora iryo zina. Niwe yabivuze ngo nta rindi zina twahawe mw'isi abantu dukwiye gukirizwamwo atari izina rya Yesu. Umwami mwiza cyane, Mwami mwiza cyane. Nagira n'ingingo mutaba wacu barakafite ropo aza dusengere, ariko nawe umubwire ndagomba kuhindura izina ryawe. Abantu bazi ko ndi umusuma, ndagomba kubihindura. Abantu bazi ko ndi gateranya, ndagomba kubihindura. Abantu bazi ko ndi umushwanyi, ndagomba kumhindurira izina, umizina risha. Twigumanire, yigisha ivyo ugomba.